ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mutagatifu amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ku kigabane cya 11 ku karongo ka 28 kugeza ku karongo ka 44. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu asubiza ubuzima Lazaro. Yezu asubira gusimbwa n'umutima, araheza agenda ku cobo ryari isenga ry'ibuye ryugajwe ibuye. Yezu avuga ati kureko iryo buye. Marita nawe amubwira ati Mukama aramaze kunuka nkako ahamaze kane. Yezu amwishura ati sinakubwiye ko niwemera uza kubona ubuninahazwa bw'Imana. Barakurako rero ryabuye. Yezu nawe araramura amaso avuga ati dawe ndagushimiye ko wanyumviye. Ndazi ko wama unyumvira, ariko mvuze gutyo kubera ishengero rinkikije babonereho kwemera ko ari wewe wantumye. Avuze atyo ashirijwe hejuru ati Lazaro sohoka. Nyamuhisi arasohoka uko yagahambirijwe impuzu ku maguru no ku maboko, mu maso naho hapfutswe n'igitambara. Yezu rero ababwira ati muhamburure mumureke agendagende. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Inkuru ya Lazaro rero ndibaza turiko turayigira ku musozo. Rero ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Yezu asubiza ubuzima Lazaro. 3:8 havuga ngo bana b'Imana, narababwiye iki gisomwa naragikunze mw'iyi minsi, nipfuje ko dusabikanye ibitangaza bya Yezu Kristu, kandi tukazirikana no kubabara no gupfa kwiwe no kuzuka muri iyi minsi y'ikarema. Ariko je ndashimira Yezu cyane, ntahenza kubaha y'umwana wanje yaragwaye indwara, kandi abaganga bari barampebuza ko atazokira, ariko nubwo ari mu ikarema ndatera haleluya. Ndashimira Yezu yankirije umwana, akaba yanaratangaje n'abaganga. Reka rero ndaza kubivuga ko ndiko ndasigura iyi nkuru nziza. 3:8 rero haravuga ngo Yezu asubira gusimbwa n'umutima, araheza agenda ku cobo ryari isenga ry'ibuye ryugajwe ibuye. Yezu rero ngo yongeye gusimbwa n'umutima, hamwe bari bamubwiye ati ingo yarababajije bamuzitse, baramubwira ingo tukwereke ngo wirabire. Rero Yezu aragenda arashika hahandi bari bamuzitse, batubwira ko yari imva yibuye, kandi mw'iryo senga ry'ibuye ngo hari hugajwe ibuye nyene, urugi rwaribuye. 3:9 Yezu avuga ati kureko iryo buye. Yezu arababwira ngo bakure kwibuye. Marita nawe amubwira ati Mukama aramaze kunuka. Marita aratinya aramubwira ati Mukama aramaze kunuka nkako ahamaze kane. Ngo aramaze kunuka, haraheze iminsi 4 yarapfuye, yarazitswe. Bana b'Imana, burya umuntu nyene apfuye, burya reka ndababwire, twari dukwiye kwirata tukagira aho tugeza. Iyo umuntu apfuye atagishobora kwiyumvira ibyo yaguri yateguye gukora, canke begeranye uko bishakiye ariko baramwegeranya. Dukwiye kubaha Imana. Uyu mubiri si wacu, izi mpwemu si wacu, ni ibintu by'Imana. Imana ibishatse irabitora. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda tugaha agaciro Imana yabiduhaye.
tukamenya ko tudakwiye kubyiparatura muko twishakiye kwigenza nabi kandi ari ibintu by'Imana. Urazi kubona inkono umuntu abumba inkono arayibumba iyo igiye uko adashaka cafyondagura akabumba shasha, ariko twebwe turibagira ko Imana uri kuritwara uko idashaka cyangwa se ko wowe uri kuritwara uko wishakiye kandi Imana ishobora kukwaka umubiri mu mwanya yishakiye. Niho rero ngo Mukama aramaze kunuka nkako ahamaze kane. Urumva umuntu apfuye nyene mu minsi 4 aba yatanguye mu minsi 3 aba yatanguye kunuka. 40 Yezu amwishura ati sinakubwiye ko niwemera uza kubona ubuninahazwa bw'Imana. Yezu aramubwira ati nakubwiye ko niwemera uraza kubona ubuninahazwa bw'Imana. Rero Yezu yaratanguye kubona ko Marita na Mariya bari gukekeranya. Marita ari kwanga kwegera ngo akure kwibuye kuko amubwira ati Mukama yaramaze kunuka. Marita wewe na Mariya bari bavuze ati turabizi. Marita yari yabwiye Yezu ati ndabizi azozuka ku munsi w'izuka. Barakura ko rero ryabuye. Yezu nawe araramura amaso avuga ati dawe ndagushimiye ko wanyumviye. Bana b'Imana murumva Yezu yarabizinanye ko na Mana Data ngo dawe ndagushimiye ko wanyumviye. Yezu yarazi ko iza gukoreka. Bagiye gukura kwibuye Lazaro ntarasohoka bakuye kwibuye mugabo Yezu ati ndagushimira dawe ko wanyumviye. Ineka biravuga ngo ndazi ko wama unyumvira ariko mvuze gutyo kubera ishengero rinkikije. Yezu aravuga ngo ndazi ko wama unyumvira ibi ndabivuze kubera iki ishengero rinkikije. Ntitwabibonye ko yaririye Lazaro n'abariko bararira n'abayuda n'abandi, ariko Yezu arasubiriye kugira yumvise abayuda. Arasubiriye ati Mana dawe ndabivuze uku kugira iri shengero rinkikije rinyumve neza ko ndi umwana wawe, rinyumve neza ko navuye mu ijuru ntari uwo ngaha mw'isi. Babonereho kwemera ko ari wewe wantumye. Yezu aranavuga ati dawe ndashaka abantu babonereho banemere bareke gushidikanya bamenye neza ko ari wowe wantumye. 3 avuze atyo ashirijwe hejuru ati Lazaro sohoka. Yezu amaze kubivuga uko ngo carashirijwe hejuru aravuga ngo Lazaro sohoka. Urumva rero byari by'agaciro ntangere. 4 Nyamuhisi arasohoka uko yagahambiriwe impuzu ku maguru no ku maboko, mu maso naho hapfutswe n'igitambara. Ngo Nyamuhisi Lazaro arasohoka ava mu cyobo ava mu mva kandi asohoka murumva byari bitangaza abana b'Imana. Asohoka mu maso harapfunze igitambara, amaboko uko bari bamuhambiriye murabizi abamaze kubona bapfuye cyangwa wapfuye ingene bamwegeranya bakamuhambira nyene bakamwambika impuzu bagapfuka hose kugira bagende kumuzika. Rero Lazaro arafubereye hose, ariko ibaza ubwo bubasha yagize atanabona apfunze ibitambara mu maso. Arava mu mva arasohoka, abayuda baraba na Mariya na Marita babona. Yezu rero ababwira ati muhamburure mumureka agendagende. Ngo Yezu rero ababwira ngo nibamuhandurure bamureke agendagende.
murumva rero abazuye Lazaro amaze 4 mumva. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Bana b'Imana, turakwiye kwizera, tukizera Yesu Kristo yarazuye. Baba Yuda barasetse Yesu bavuga ngo ko yahumuye wari yaravutse ari impumyi, kuki atari guhagarara Lazaro ntapfe. None rero Yesu yaratweretse akarorero ko abapfuye bapfiriye muri Yesu Kristo bazozuka, bazobaho. Niyo mpamvu dukwiye kwizera Yesu Kristo, tukamenya neza ko tutazopfa, tuzobaho, tuzokwamana na Yesu ibihe bitazoshira. Rero nababwiye mw'iyi minsi ko nanezerewe no kuzirikana izi nkuru za Yesu Kristo, kubera nanje yarankoreye igitangaza mw'iyi minsi. Rero mu bana banje, umwana wanje w'umuhererezi afise imyaka 7 n'amezi. Umwana wanje yari yarafashwe n'intandara, ibyo bavuganye mbari mu Gifaransa epilepsie canke no mu Cyongereza ndumva ari epilepsie. Rero umwana yavutse neza, naje kubibona ko yabagwaye intandara afise imyaka 4. Niho nabonye azafatwa n'ibintu, biragira aho mbona nyene binteye ubwoba. Ndaja kubaganga, mugabo nkabwira abaganga nyamara umwana wanje hariho ibintu bimufata, ukabona arashidutse, bakambaza none nta n'ifoto. Ishwi ni ibintu biza mu mwanya mutoya bikaba biheze. Barambwira basi uzomukamere. Sinshobora kumukamera kuko bije ati nawe nubu bisigaye bimujena mbese nawe ubwiwe yarasigaye, byari bisigaye bimufata akirura nyene akibaza ibimubaye ko bikamuyobera. Rero nyene abaganga nza ndabibatekerereza haragera igihe rero ndaronka umuganga ashobora kuwufasha, tumujana ku ivuriro rikomeye, baransabira rendez-vous ryo kumujana ku ivuriro ryitwa nyene ngo rirakomeye. Umwana baramupima kabisa, ego burya Imana irahezagira abaganga, ari ibintu nyene baba bashoboye. Ariko nama ndabivuga, hariho abana b'abantu bageza naho batoshobora kurenza. Iyo nabimenya banazanye ifoto nkabereka, ariko ntacyo ikindi gihe shobora kuyizana, kubera baramushira ko ubutsinga burenga 100 ku mutwe. Ibintu nk'ibyo bamucishije mu mamashini akomakomeye. Mbese urumva ubwa mbere nyene uko kuntu nabiganira uko umwana agwaye, harageze rero aho bagenda baramupima kabisa. Nyuma barambwira ati umwana wawe rero aragwaye intandara. Numva ndiyase, numva ndababaye, havuga ariko kweri umwana wanje, kuki umwana wanje w'umuhererezi agwaye intandara kweri. Mugabo nyene ndavyakira, nta mubabaro, nabaza none azokira. Bakambwira ko intandara zidakira. Ndavyakira ndataha nyene mbabaye. Nyuma nyene batangura kumwandikira imiti, ntegerezwa kuza ndamuha mu gitondo no ku mugoroba. Kandi imiti nayo nabari myiza, ariko nyene kugira ibyo bintu bihwame nyene nategerezwa kuyimuha, ko nabona ko atakundi no bigira. Kandi hari abona agenda byiganira, barambwira ati buriya rero intandara ntizivugwa no kwa muganga, intandara bazivuza imiti y'ikirundi. Hanyuma nkavuga none se iyo miti y'ikirundi ngaho no yikura, mugabo atari imiti y'ikirundi y'abapfumu, kubera nibyo nari narigeze kumva bamwe bavuga ngo barasya nyimba ari bipapa, imbuto z'ibipapari, ibintu nk'ibyo. Mwumva koko nabibonye kubisekura ibyo bibuto by'ibipapari no gucanga n'ibindi by'injya ukazuragaburira umwana canke nawe ubwawe ukanywa. Numva ko atangorane, numva ko atari icyaha noba nkoze, kuko Bibiliya iratwemerera kunywa umuti
wivugutiye atari umutongerano canke bya bindi by'abapfumu. Ariko nkumva ko ataho nzona bikura kuko intara mbamwo banavuga amababi y'ibipapari kamanyi mbara amababi y'ibipapari bayasekura ukuntu, ariko mu ntara mbamwo ntushobora kuhatera umwumbati ngo urawutera muci, ariko mu gihe cy'imbeho uca wuma nta n'akazi gasigara. N'ibiti bimwe na bimwe nuko biba bimeze. Basi rero ndakomeza ndizera nkaza ndasenga. Mu by'ukuri aha mubona nkorera ubutumwa, aha niho dusengera n'umuryango wanje, kandi buriya mfise nikaye ngaho. Aha hariho akabati kaba karimo ibindi bintu by'amakaye n'ibitabo byo gusoma n'amabibiriya y'abana y'icyongereza na bibiriya yanje y'ikirundi, mfise na bibiriya zitandukanye yaba n'iy'ikinyarwanda. Rero uko twaba turiko turasenga, jewe nkatora ikaye, iyo umuntu amara umutwaro wo kumusengera musaba izina canke nawe aho uri hose niwumva ukeneye ko noguza nagufasha gusenga, uzoza unyandikira muri telefoni izina ryawe, naho tutovugana wowe ukavuga uti ndasendinze message, birashobora no gushika nka iyo message nkayibona haciye n'indwi canke indwi zibiri kubera ubwishi bw'abantu muri telefoni. Ariko ndinze mbona izina wari nyandikiye ukambwira ati burya je ndagwaye fisi ikibazo iki n'iki canke narabuze urubyaro, wowe unyandikira izina n'ikibazo cyawe, mwandika mwikaye. Iyo ntanguye gusengera abagwaye nzana iyo kaye, hari igihe mba mbona ayo mazina yose ntoyadondagura canke nkaraba amazina yoba aremereye kusumba yandi nkayadondagura, canke nyene nkafata n'umwanya abana bari ku mashuri nkadondagura ayo mazina. Ariko igikuru nuko ndayarambika ku biganza nkanabwira Imana ndakweretse aba bantu bose bizeye ko nofashanya nabo gusengera imitwaro bafise, kandi buriya Imana iryo sengesho iraryakira kuko hariho benshi bashingira intara. Rero narasengera abantu nkaca nzana na wa mwana wanje nkabwira Imana, Mana wibuke n'uwo mwana wanje umuhererezi wanje agwaye prepusi, nawe nkamusengera mu bandi. Hari n'igihe nahora ndamurambika ku biganza ibintu nk'ibyo. Nama nagiye rero aho hantu nza kumuvuza hari kurere yahomba kuronkaho ni pake y'imodoka canke gutega itereni canke amabasi yo kujayo ntibyaba binyoroheye, ariko nyene nama nabikoze. Nkama nagiye bagasuzuma umwana, hari n'igihe nazagenda bakambwira kugenda mu gitondo cya kare, nkagenda mu gitondo cya kare. Hari igihe nabanjanye abandi bana ku ishure nkabandanya nkagenda, canke nkababwira ati muze kwijana, canke nkarondera umuntu abajana, jewe nkaca njana wa mwana kwa muganga. Mugabo nkamasenga. Rero hari igihe nagera kwa muganga nkaraba abasugumye muri za wheelchair, abantu b'ibidebire, nkaraba abantu baba bari kwa muganga ukuntu biba bimeze, avuga ati nubwo biri uko Mana, suko nase kwakirisha ka ryawe kuba umwana wanje agwaye epilepsy, nishaka ryawe byose urabibona, ariko n'aba bandi nabone barababaye nkakuvyakira. Ariko Mukama Yezu ndakwinginze urankorera igitangaza nk'ibyo wamunkorera, uzunkiriza umwana wanje w'umuhererezi. Yezu narahagaritse ndavuga ati ndahagaritse kongera kuvyara, nkeneye kukubaha no kugukorera, kandi sishaka ibindi bintu byose amaza. None ga Yezu, iyo nzoza ndagenda kuvuza uyu mwana canke mangayitse ugasanga ndiko ndacererwa no gukora ubutumwa canke n'ishengesho nari gukora ku isaha, ati urangirira neza uzunkiriza umwana. Basi rero gusenga kwanje Yezu yarakumvise. Alleluya, amen. Ndashima Yezu cyane. Umwana mw'iyi minsi naragiye nyene ku bitaro, baramukoreye ibipimo, baramukorera ibizamini byose nyene bamucisha mwayo mamashini,
harageze igihe barantuma ko ndagenda gutora ibisubizo, barambwira ati umwana wawe yarakize epilepsy kandi ni gitangaza, ni bake bakira. Ati rero turizeye ko bitazonasubira, genda amahoro n'umwana wawe. Ndababwira ati nanje nari nizeye ko umukama Yezu azumva gusenga kwanje akankiriza umwana, nanje ndizeye ko Yezu yamukijije, ndizeye ko bitazosubira kuko si ubwa mbere mbonye ikiganza cy'Imana. Jewe Yezu yarankijije ibi n'ibi n'ibi, ndizeye umwana wanje yaramukijije. Mbwego urizera? Ni je ndasenga ndizera. Nabo uwo munesi, nimba ari umunesi, uwo mudogiteri biramutangaza, biramushimisha. Barambwira ati natwe twipfuza ko bitosubira, ati kandi kabisa turabona neza umwana yarakize. Rero ndashimira Yezu, ndashimira ubutatu bweranda ko bankirije umwana. Iyo mizembagiriko nahora namamwo ubu yarahagaze. Niyo mpamvu rero izi nkuru za Lazaro zarandyoheye, shimiye ko tuzisangira. Iyo ni ntahe ndabayizeje ko abari muri Yezu Kristu ntituzopfa, tuzobaho, tugume muri Yezu Kristu kandi tuze turasingira intahe umukama Yezu yarazuye Lazaro amaze kane mumva, yakoreye ibitangaza abantu benshi bari impumyi, abari bagwaye ubutinyanka. Ibyo byose turabona ko Yezu abikora. Namara bashinga intahe uko yankijije kanseri, uko yankijije amavi, ni byinshi. Rero mukomeze mwizere, dukomeze kwizere Yezu kandi tuzobandanya, kubera hakurikira haravuga ngo umugambi wo kwica Yezu. Tuzobizirikana mw'iki gihe iby'uwo mugambi bagize wo kwica Yezu. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.